yarambara impuzu itameshe nk'abandi bose mugabo akagerageza kugira ngo yakire wa muhamagara Imana yamuha ukurera abana. Rero ubwa mbere twe ku mutumba turanezerewe iki kigo kuko kiri mu kigo kidufasha mu kwakira abana baba batishoboye. Yego. Turiko turavuga ivy'iki kigo ni ibintu birebire cyane kuko uyu muvyeyi wa Mezo Iratabara yarakoze ikintu kidasanzwe. Aba bana mubonye ngaha bariko baratembera siko baje basa haba namba. Aba bana baje baragwaye imvunja. Aba bana umuvyeyi wa Mezo Iratabara yarafata akanya akicara na Yesume yiwe n'amazi n'igikwashu agerageza gukura imvunja abana azarasiga ko agati. Elimani Mayinere amaze kuvuga ati zanugo rutete rumwe rw'umuceri no mu Burundi twarashikiye. Abanyarutana uri kuravuga urutete rumwe rw'umuceri ni nkuko uzana amahera 10 ukazana amahera 100 uri yakazana 100 tukateraniriza hamwe gushika aho tuzoronka ingere tugurira impuzu umwana wa nawe nikora. Yes, turi mu ntara ya Rutana aho twagendeye ikigo kireze imfuvyi Mezo Iratabara. Mugabo iruhande yuko tubona uwitwa Desire ariko arakora ibikorwa byo gufasha abana, twashatse kumviriza noneho mbega abajijwe intwaro ibi bintu babize kwiki. Mutatu gusaba widondore. Nitwa Heshimana Silver nk'abandi umukuru w'umutumba wa Rutana ahasanzwe hari ikigo Mezo Iratabara gisanzwe kireza abana bashika 46. 46. Yego. Okay. Nk'ujejwe rero intwaro cange urongoye umutumba irerero ririko. Mubonye ga mutama iki gikorwa uyu musore ariko arakora mukivuga ko iki mukibona gute? Birahimbaye cyane. Ndagihereye kure iyi ni impano ikomeye. Wibutse nk'umuntu yoba yarabayeho inyuma y'ingwano ya kabiri y'isi yose ya 45 aho mu 49 inyuma y'iyo ntambara ya kabiri hatangura gushingwa ibigo ku bavyiyumvamwo. Turaca duhera nk'akarorero ku muntu yitwa Elimani Mayinere ari nawe yashinze ikigo ca mbere muri Autriche cyukuriramwo abana bari bagize ingorane nk'uku. Uyu nawe yashoboye gutora aba bana akabarira ngaha. Rero ubwa mbere twe ku mutumba turanezerewe iki kigo kuko kiri mu kigo kidufasha mu kwakira abana baba batishoboye. Yego. Turiko turavuga ivy'iki kigo ni ibintu birebire cyane kuko uyu muvyeyi wa Mezo Iratabara yarakoze ikintu kidasanzwe. Aba bana mubonye ngaha bariko baratembera siko baje basa haba namba. Aba bana baje baragwaye imvunja. Aba bana umuvyeyi wa Mezo Iratabara yarafata akanya akicara na Yesume yiwe n'amazi n'igikwashu agerageza gukura imvunja abana azarasiga ko agati kugira ngo aho hantu havuye iyo mvunja ntiyasebure. Okay. Vyari bikorwa rero bidasanzwe kandi ubwa mbere bwo twabwira ko ntiyarasanzwe abaha yarabaye hapanze kandi acingero kugira ngo aba bana biwe babeho. Ivyo rero ku mutumba twe turabinezererwa cyane ndetse intwaro iramutera n'intege ku buryo ibikorwa byose abirangurana n'umwete udasanzwe. Wow. Ibintu gamuta kusanzwe nawe uri imvukira yo ngaha nawe nyine akabimvukira yo ngaha uravyibuka kuntu yabitanguye. Yakoze cyane ya handi navuga nti abana yarabakira akabacira ingero. No kuvuga uyu muvyeyi mu kiganiro turiko turayaga yaduha nuko ni gikorwa yahawe n'Imana. Yarabonanye n'Imana. Imana iramwereka ko agiye kuzorera abana. Uwo muhamagaro na warawakira. Okay. Amaze kuwakira abana aratangura arabatora abakira ataburyo nabuke yafise. Haragera igihe abana akaburi cyabagaburira akagenda mu ndimo haje ugenda guca amahera uvuga uti ngo maje kugaburira abana biwanje. Cyangwa ukagenda ukamesura impuzu za naka kugira ngo uronke ingene ushobora kugaburira abana biwawe. Wewe bivuga ko yaje gucikira kugira ngo agaburira abo bana reze. Buhoro buhoro arakora rero gushika hateje no munsi. No munsi umuntu ariko aratembera mu modoka ntiyamye agenda n'imodoka. Okay. Yaragenda n'amaguru. Yarambara impuzu itameshe nk'abandi bose. Mugabo akagerageza kugira ngo yakire wa muhamagara Imana yamuha ukurera abana. Wow. Wow. Yego. Muta birashimishije bro. Nk'abajijwe intwaro nanone numva shaka kumenya eske aba bana none abatoraye.
mu karere kuko nibaza ni mu karere mwe mutwara nk'akarore dufatiye kuri uyu mutumba turiko arashobora kugaragara umwana tukamubona yuko vy'ukuri uwo mwana abavyeyi batamushoboye muri ico gihe na uwo mwana umuvyeyi aba yaciye ngaho ubwo nyene vyihuse araca murungika ku mutumba kugira ngo tumuhe urwandiko gwemeza yuko umwana tumuzi mu karere yuko ari ntawo nikora atari babandi usanga bariko baratembera bakwevye abavyeyi agaheza akaboneka urwo rwandiko rero agaheza akamutora akamushira mu biwiwe. Wow, mushefu rero mukuru mutumba je numvise umengo ufise ubumenyi mva mahanga njabuka amazi wariko tubwira ivya Desire numva utubwiye ibyo watanguje ibigo vy'imfuvyi bimeze gutyo uyu muntu wo muduhaga amakuru neza. Murakoze cyane no mubaha kwa makuru kuko murazi mu gihugu kw'isi habaye intambara ya kabiri y'isi yose yatanguye mu 1945 gushika aho yarangira mu 1949 niho mu nyuma z'iyo ntambara haca habaho umuntu avuga ati jewe nditangiye ngomba nitangira abana basizwe n'intambara ariwe yitwa Herman Mayinere. Herman Mayinere rero yaciye ashinga ikigo ca mbere cyo gufashirizamwo abana agishinga muri Autriche. No kuvuga ubiwe yari umunya Autriche. Yari umunya Autriche. Niwe yaciye ashinga ico kigo ca mbere. Amaze kugishinga muri Autriche rero arabona ati hamwe twovuga duti zana urutete rumwe rw'umuceri turashobora gufasha abana benshi cyane ku isi. Ico gikorwa kirakogwa. Kimaze gukogwa rero yatanguye muri Autriche mugabo n'u Burundi buratinda burashikirwa. Sinovuga ngo mperi Bujumbura nzane za Muyinga reka nje nza mu rutani wacu. Kuvuga mu gatoye. Mbo ikigo yari yashinze cari gifise izina cace gishika mu Burundi cyitwa gute? Cyitwa SOS mu Burundi. SOS mu Burundi. SOS kumbe yatangujwe n'uwo Herman Mayinere niwe yaje afise fondation yo gushigikira abo bana b'imfuvyi na nawe nikora babana batagira kirera nabaca barabona ni hariho nakaririmbo kavuga ngo mbega ninde yatanguje uwo muryango ni Herman Mayinere inyuma y'ingwano ya kabiri y'isi yose. None uwo Herman yamutama yaraki umusore yari umuntu ki? Herman Mayinere yari umuntu akuze afise imyaka itari mike sindayibuka neza aritegereza bimwe nabavuga ati kwisi ndiko ndaraba abana bafise ingorane babuza abavyeyi reka dushinge inzu nk'iyi tubona ngaha basi duhashira inzu nk'iyi tuzoyakirire mwabo bana aca arayishinga muri Autriche. Amaze gushinga muri Autriche ati rero ingwano ntiyabaye muri Autriche gusa ahubwo ingwano yabaye ku isi yose ati reka dushike no mu Burundi. Mu Burundi ahandi mvuga mu rutani wacu mu rutana muri 2002 rero ico kigo kiba kiravutse gitangurana abana b'imfuvyi bantaho nikora bashika 100. Kimaze gutangura kirakora gushikaho kigeze uno munsi. Nuko rero vyagiye bigende vya Herman Mayinere. Herman Mayinere amaze kuvuga ati zana urwo rutete rumwe rw'umuceri no mu Burundi twarashikiye. Abanyarutana uri kuravuga urutete rumwe rw'umuceri ni nkuko uzana amahera 10 ukazana amahera 100 uri yakazana 100 tukateraniriza hamwe gushika aho tuzoronka ingene tugurira impuzu umwana wa naho nikora canke ingene dushira umwana ku ishure wa naho nikora gushika aho ushobora kurihira nk'akarore ibitabo by'ishure ibihumbi 40 muri ajya mezi 3. Ari umugani w'ikirundi uvuga ngo isorosoro rigwirira iyo rija. Dufate urabona nk'ubu nka Desire ariko arakora ibi kandi ntibiboneka neza nibaza ko ari kwitanga sumugwiza tunga. Ufatiye nko kuri uwo Herman yavuga ati zana urutete rumwe rw'umuceri nimwahuriza mungana n'igihumbi mungana no miliyoni turaronka itoni y'umuceri. Kuri Desire ico kirashoboka? Kuri Desire kirashoboka cyane. Intambwe iratanguye. Uti gute? Ubwa mbere Desire amaze gutangura iki kigo yarumwe atakimufasha yigwanako aja kuvoma rumwe mugabo mu nyuma je novuga naje nihereye ko aho mbere y'umukuru mutumba narashoboye gushika muhiriwe nahatavyinshi nari mfise ndatwara imvuka nari mfise kugira ngo asangire n'abana rero uko buca niko azogenda amenyekana gushika aho uzosanga nkuno munsi ariko arigisha kandi abana ariko arigisha batera baje imbere ubu arafise
abo buca baja muri kaminuza bamaze guheza amashure iyo ni intambwe ya mbere abo bamaze guheza amashure barashobora kuronka ikiraka bakagikora ejo bazoba bibuka bati narezwe na Desire narezwe na Desire ati ntaregwa na Desire sari gushobora kwiga amashure ngo ndayamare hanyuma mu ntwaro mustanteri ngaha mu Rutana turamufise buramatari turamufise ntibashobora kwibagira Desire ntibabagira yuko aba bana barenga 46 areze bashobora kurara ubusa oya mu gihe yavuze ati n'umunsi habuze ibyo gufungura bararaba ingene bigenda hanyuma abana bakarara bafunguye wow okay arabakunda kuvuga ngo ubumwe n'izo nguvu iryo sorosoro rigwiririyo rija hajya nta wundi mugani ujanye n'ivyo gabasha oya naje ngo pole pole njo mwendo pole pole ndo mwendo nuko